tugikorera ibatisi mukuri paruwasa aho rero ngo tugomba gukirisitura pahatiri Garahusi yatwigije ngo ntiwibe ntiwice n'urubagize kuko mu ngarabihana kuhagere kubatizwa numva nguramenye mugamuntu masanguri barisizaho mukuguruka muri bene kugira ni Luciferi yatorotse umuriro umukwibutwa abantu bigize ubuhizi nayo kwicavye bifitiye na diporome koko mu guca iyo batisi mutwari kumwe mu nyuma y'amashure yo kwiba no kwica ugatiriganya ingo ugakora nka shetani wayigiye he iyo mana dusengira tahanga ikigongo iracaha kunetse girawe hikebuke kuko ivyari byo byose ntuzomara imyaka amajana abiri kuko ivyari byo byose ntuzomara imyaka amajana abiri babandi baja mw'ishure bakiga shimi bafizike n'amate bakanzaganya biology psychology bakeremina ingirishi faransi bakadidibuza bahumenga mw'ishure wahize kimwe wahuwize guteranya bose rimwe iyo mana dusengira tahanga ikigongo iracakuretse girawe hikebuke kuko ivyari byo byose ntuzomara imyaka amajana abiri kuko ivyari byo byose ntuzomara imyaka amajana abiri komera ntwari z'igihugu abagizi ba nabi twese asha basubiye gutera amagerenade muri ville turema asha nari ndahashitse abapolisi nabo baciye bakoresha barasa hejuru kugira abanyagihugu bamere nk'abashwiragira ariko hari icyo bobona ego ingorane n'ingorane umutekano ikirenga abagizi ba nabi baratwinjiriye mwirambire n'imwirambire
sasa, haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Nimeokoka na furaha, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote, na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu. Milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Nimeokoka na furaha, nafurahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu. Nimeokoka na furaha, nafurahi mie, na dhambi zangu zinaburudika. Nataka kumtumikia nikiimba amen. umugambi mwagize bavuze muti abayisilamu abakizwa babura isukari acana hanyuma ujya mu Gesera yitwa Neva acapfa ariko murega murigora mwica abarundi kugira ngo nimubona kuri kimwe cy'abarundi mukabatera inzigo bakagenda n'abantu bavenzwe mu mutima batunguye kubera mwebwe ngo muriko murondera jewe gutonoza abarundi muri kurondera Neva n'umubona nimumubona kuri iki gutorondera Neva nyene amuja kurondera abandi b'igihugu namwe mugiye muriko murarenganya muragize Incamake y'amakuru y'abera avugwa kuri uyu mugoroba. Tuzosubira ejo nk'aya mango, muzigamwe n'Uhoraho. Fondation
tabaki barabaye tabaki ya plage warugaye ubundi bimeze kugira twanyuma tubana n'ikorosa nko muri junction y'amabarabara yaraguye turi munsi y'uruzi sawa hariho abakozi babi, ndabivuge neza, hariho abakuru babi, abakuru bikunda bitwararika inda zabo, abandi bakabura ico bifashisha. Hariho abariko basesagurira byose mu mifuko yabo. Aha rero mu Burundi ntaho bideha, abakozi bato bato barakenye cyane. Mbere rero n'abakuru bazotinda bashikirwe kuko uwikunda azotahira ivyo nyene. Navuze ntaworeka kuvuga ikiba kibona tudahindutse guhera ku bakuru bacu mu gihugu, igihugu cogenda amazima yongo. Mugabo twisengere ko twagize Imana tukamenya Imana, tukagira n'umwizero. Imana yacu ntizoduheba, izofuma iheba ako kagwi kabi gafatiye amaboko imugonga abantu. Dusabe inkuka y'imisa idufashe gutegerana n'ukusabira abandi, ntitubipfurize nabi gusa,